Ndabaramukije nongeye kubaha ikaze bakunzi mukurikirana ikiganiro bategabiri ungura ubwenge kuri uyu munsi wa 2025 Nyakanga 2023 amezi 6 ararumanye isamirizi Agaseke FM isamirana iyuguruwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ikaba isamiranira mu buseruko bw'igihugu ikaba kandi iri mu ntara ya Ruyigi ati mbega none muri amezi 6 iyo samirizi isamirana nize ntambamye zagiye ziribonekeza mbega ihangiro yari yihaye irikira rishikako ku rugero rungana gute mbega irikira fasha gute abene gihugu mu iterambere ry'igihugu mbega muri wa mutima wo gufatana mu nda gutera imbere ibikorwa by'iterambere abo shaka kwishigikira canke kwiterera bo bigenza gute mu ntumbero yo kumenya ivyo vyose yerekeye iradio Agaseke FM kuri micro yisamirizi mbonesha kuri Agaseke twakiriye umutumire w'iteka kandi Gervais Ntirampeba akaba ari we yashinze iyo radio kandi akabaserukira imbere y'amategeko ishira hamwe ABG Burundi turamuhaye ikaze ego murakoze cyane nitwa Ntirampeba Gervais nkaba kandi arije natanguje iradio Agaseke FM ntara Ruyigi biciye mu ishira hamwe ndongoye ABG Burundi alias for a better generation. Uyu munsi kwa 2025 Nyakanga 2023 amezi 6 ararumanye isamiriza Agaseke FM yuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bega mwo kwibutsa abene gihugu intumbero nyamukuru yatumye mushinga iyo radio. Intumbero nyamukuru yatumye dushinga radio ni kugira ngo abene gihugu bose bashobore kugira uburenganzira bwo gushika bwo kuronka amakuru atandukanye amakuru ashingiye ku by'ubutunzi amakuru ashingiye ku bya politike amakuru ashingiye ku iterambere muri make bashoboye kuronka amakuru akwiye kugira biteze imbere muri byose kuko wanashaka muri cyo gice cy'ubuseruko nyene mu Ruyigi n'izindi ntara za Cankuzo kubera zegereye Tanzania zikazegeye mu Rwanda wasanga benshi bariko bumviza amaradiyo yo mu byo bihugu bibanyi ugasanga rero ibyo bihugu amakuru aca ku masamizi yabo ntabwo ayo makuru bahuye koko n'amakuru y'igihugu cacu tuvuga ati turakeneye ko dushaho iradiyo kugira ngo bene igihugu umwe ako gace kegereye ivyo bihugu bibanyi bashobore kuronka amakuru ahuye n'intumbero canke n'imigambi y'igihugu cacu. Yego mwihweje mbega ihangiro mwari mufise mubona irikira ja mu ngiro ku rugero rungana gute? Intumbero dufise irikeja mu ngiro ku rugero rushimishije kuko turarumanije uyu munsi amezi 6 nuvuga igice cy'umwaka iyo radio yuguruwe ku mugaragaro na nyicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuko yuguritse 2025 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo wa 2023 kuva ico gihe yuguruwe icese abene igihugu barashima kuko hari ibiganiro byinshi twateguye bica kwiyo nsamirizi ivyo biganiro bikaba byatunganyijwe cyangwa byateguwe twishimikije ivyo abene igihugu bo mu karere bakeneye kuko ni radio communautaire mu byo biganiro rero ni byinshi ariko muri ivyo ndashaka kuvugamwo bikeyi hariho ikiganiro mbikira nuvuga mu gifasa épargne canke mbikira ico kiganiro ni kiganiro novuga gishimikiye kubijanye no kwigisha abene igihugu mu kuziganya amafaranga yabo no kuyabika ku mabanke no mu microfinance donc mu mazu yabigenewe kuko vyaribonekeza yuko hari abene igihugu batari bake usanga amafaranga bayabika mu itegano bakayabika muhira ivyo navyo bifite intambamyi nyinshi n'ingaruka nyinshi kuko biyanashika mbere abantu bakagirwa nabi bakaza abasuma kaza kubiba uko bazi ko amafaranga bayabitse muhira. Ikindi naco kandi ku butunzi biragira intambamyi kuko iyo umuntu abitse amafaranga muhira aba yicaye ariko yabitse muri bank cyangwa microfinance cyangwa muri makamazu yabigenewe birafise ico bifasha mu iterambere ry'igihugu. Ico kiganiro rero cyaratumye abene igihugu bo mu buseruko bashobora kwijukira cyane gukoresha amabanki na microfinance kubika amafaranga mu mabanki na microfinance ivyo navyo bikabafasha muri byinshi. Icambere biratuma n'igihe bakeneye ingurane boroherwa kuyironka kuko ya mabanki na microfinance baba basanzwe bakorana donc muri make ico kiganiro mbikira cyatumye
abenegihugu bijukira ivyo bikorwa vyo kubika amafaranga mu mabanki no microfinance bigenewe, ariko kandi nabo nyene baraharonkeye akoyoko kuko bakeneye ingurane kugira biteze imbere, bagura ifumbire, bagura ibidandazwa, canke baronka kungena ibitunganya mu vyo bakorakora vy'iterambere, biraborohera. Muri ico kiganiro carabafashe cane. Hari n'ibindi ikiganiro bindi bihamagarira ugwaruka kwiteza imbere gutazera inze, ico kiganiro kijanye na entrepreneuria. Navyo ibyo biganiro byarace kuri radio, biraca kuri radio bigatuma abenegihugu caca ugwaruka ngo mu seruko bushobora kuronka inyigisho zirukaburira mu kwiteza imbere batarinze kuzera inze. Muri make rero hari byinshi bimaze guca kuri radio nk'ibiganiro, tukibagira kandi ikiganiro kijanye n'ubworozi, mworozi gira iterambere. Ico kiganiro kijanye n'ubyeke korora kijambere n'uburimyi naco kandi kiratuma bene igihugu bashobora gushikiriza akari ku mutima kajanye n'intamba birahura mu vyekeye ibikorwa vyavyo byo kurima no korora, ariko kandi baganashobora kandi no gutuma ivyo bintu bafise nk'ibibazo bishobora gushikira indongozi canke abasanzwe bafata ingingo kugira ngo biteze imbere cyangwa kugira ngo bakemure ibibazo byo bafise. Rero muri iki kiganiro kijanye n'ubworozi cyatumye abenegihugu mu karere bashobora kubishima. Rero umunsi muri rusange abenegihugu barashima cyane umuzo w'iradiyo, kuko hampande yaho kandi iradiyo iramenyesha amakuru, bakamenya ibibera mu aho gace ko mu buseruko, ariko kandi bakamenya n'amakuru avuga mu gihugu cyose ndetse nayo hanze, kuko iyo radio ntivuga amakuru yo muri gusa, ivuga amakuru mu gihugu cyose, ikavuga n'amakuru yo kwisi yose. Biratuma rero abene igihugu bamenya ibivugwa hino hino, ivyo bikabatuma bashobora kwiteza imbere. Iyi radio kandi irigisha kandi mu bijanye n'imibereho n'inyifato, no mu bijanye no guhindura ingendo. Muri make iradiyo hajya n'ikirumara mu iterambere, kuko iza ikora ku bintu vyose umwene gihugu vyotuma atera imbere, irabizako, ikabivugako, ikabikorako, bigatuma rero abantu basanzwe bakabuta iyo radio mu karere bashobora kuhabonera akunguko. Impamvu twasize ibyo biganiro nenda bivuze ni kugira ngo dukaburire abene igihugu bo mu seruko kwijukira imigambi leta nkozi yasize imbere. Nk'akaho tuvuga nk'uvyerekeye korora ibitungwa bito inkwavu, murazi ko ari umugambi wanye n'icubahiro kugira ngo abene igihugu bashobore kwiteza imbere mu bijanye no korora kijambere, ariko kandi bagiye boroye cyane cyane ibitungwa bito bitagora kugira gute kugaburira ndetse kandi no gukurikirana. Rero muri make kandi ivyo biganiro twabisizeho kamwe kugira igico bihinduye mu bere igihugu mu bakurikirana iyo samirizi, uko iradiyo hajya ifise ikintu gikomeye, irigisha, ikamenyekanisha, ikamenyesha, igatanga n'ivyiyumviro bimwe abantu bayikurikirana bashobora gukorerako, ikabafasha mu iterambere ryabo. Radio Gasike FM ni radio yamukamishira hamwe ABG Burundi. ABG Burundi nishira hamwe novuga rihani inyungu z'abene gihugu. Iryo shami kandi ABG Burundi mu byo rikoreramwo harimo ibijanye n'agateka ku mukenyezi, droit de la femme. Niyo mpamvu n'urongo iyo samirizi ni mukenyezi. Turavye igitigiri cy'abakozi bahakora, dusanga ahubwo abakenyezi ari bo benshi gusumba abagabo. Muri make rero twebwe twavuga ko mu radio twahaye cyane ikibanza kinini umukenyezi, ko twasanze umukenyezi nikirumara mu iterambere, arashoboye cyane. Muri make iyi radio igihe twashinga twari twifuza yuko ishikana amajwi mu intara indwi zigize ubuseruko, twavuga Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Muyinga, Karusi. Aha twakurikije intunganyo y'ama province yahahora, murazi ko ubu byahindutse. Rero ariko ntivyakunze, uburyo bwaratubanye buke, dusanga hariho ivyuma bimwe bikenewe kugira ngo dushobore ko twoshikana amajwi aho hantu twavuze, ntivyadukundira. Ariko ruvuga ati ntaco, reka radio ibirakorera hano ishika nyene
njango tuzobura abagira neza bashobora kudufata mu mugongo tukagura iradiyo gashaka gushika naho handi hose twifuza. Uno munsi radio izo ntazo sinababwiye irashikayo mugabo ishika ku bice bito bito vyegereye mu Ruyigi. Donc igihe cya Ruyigi cyo nka cose iradiyo irahashika. Uretse inyuma y'umusozi wa Mpungwe, inyuma y'umusozi wa Mpungwe no mu Gisuru, mu bice bimwe bimwe iradiyo ishikaho neza, no mu Kinyinya ntishikaho neza, ariko mu gice uteruja mu Cankuzo hose irahashika neza, abene igihugu barashima. No mu bice rero vya Muyinga hari igice kimwe iradishikamwo, n'igice ca Karusi, n'igice ca Gitega, n'igice ca Rutana. Muri make rero twovuga yuko twahamagarira ahubwo abagira neza ko boshobora kudufata mu mugongo kugira dushobore kwagura dushikana amajwi nk'uko twabiteguye. Hampande yaho kandi twahamagarira kandi n'abajije intwaro cyane mu ntwaro mu buseruko nabo nyine kandi bagashobora kudufata mu mugongo. Twovuga kandi n'abagwizatunga bavuka mu izo ntara ndetse n'abavuka mu zindi ntara bashobora kumva bafite umutima wo gushigikira nabo dushigikira. Hanyuma kandi uretse aho hantu iradiyo idashika n'intamba nyinshi ntambamye kuko iradiyo itwara uburyo bwinshi. Birashika amatara akazaracika, iyo amatara acitse rero dukoresha igitoro, ugasanga rero bituma uburyo ari bwinshi dukoresha. Hama n'abakozi dukoresha n'abakozi batari bake kuko dufite ibiganiro byinshi. Ivyo biganiro byose biga bikunde ko bija mu ngiro bisako dufite abakozi bakwiye. Abo bose rero bahemba n'ibindi bikenewe byose ni byinshi, n'ibindi byinshi usanga iradiyo ikenera. Muri make iradiyo ikenera uburyo bwinshi. Twohamagara rero yuko rero ufise umutima w'urukundo gushobora kuza kudufata mu mugongo, twoshobora atwegereye kumwereka uburyo ashobora dutereramwo, ashobora dushikiramwo kugira ngo iradiyo ibandanye ikora neza kandi yongere ishikana amajwi ahitira guyashikana cyane mu byo bice usanga tazindi radiyo zihashika. Bo intambanye na mukuru nizo nyene twavuze, nizo nyene. Izindi usanga ari ibintu bitoyi cyane tugira dutora inyinshi twego nyene bwacu. Izo twavuze n'intambamyi ziturengeye kuko ishiramwe abeje Burundi niryo rifata mu mugongo ino radiyo. Uburyo bwose ino radiyo ikoresha buva mu ishiramwe abeje Burundi. Ishiramwe abeje Burundi naryo gushona no munsi ntiyaronka abarifata mu mugongo, ntiyaronka ababayeri. Ariko mu ishiramwe abeje Burundi kubera yuko twihaye intumbero yuko tugerageza gukoresha ingufu zacu kugira dushobore gushika kwihangiro, turabikora mugabo turafise aho tudashika. Nayo mpamvu mbere twoga duhamagarira n'abagira neza ko boshikisha nka beje Burundi kuko riko rakora imigambi itandukanye iteza imbere abene igihugu, ariko ubwaje gushona no munsi ntiraronka abantu bafata mugongo. Rero muri make twovuga yuko uburyo tuburose hari byitwo tunganya muri yo radio kuko twanifuza ko iyo radio ifasha mu bijanye na stage professionnelle, harugwaruka mu bice bya hariya mu buseruko rushaka wifuza kumenya umwuga wo kumenyesha makuru. Iryo radio kuba yari hagereye karakaje kugira ngo gwaruka rushobore kuronka ngene guyiga rumenye kwiga kumenyesha makuru, rumaze kwiga kumenyesha makuru rushaka kuzoronka akazi ngaho nyene canke ukaza ukihiga no mu zindi radio ziri mu zintara canke ahandi ari hose mugabo akaba yashoye kubimenya. Aho hose uwo n'umugambi turiyumvira kuntu twofasha gwaruka, ariko kandi kubera tudafise uburyo bukwiye bwo kuri ibikoresho no kwagura bashaka gukorera no kugira turondera abantu bashaka kubigisha neza usanga bitugora. Muri make twovuga yuko rero umuntu wese yagomba gutushigikira kugira dushike ku mahangiro twihaye ashaka twegera kugira ngo dushike kumwereka byo dufata mu mugongo. Hari abantu bari mu mahanga bavuka mu ntara ya Ruyigi ndetse kandi no mu ntara za Cankuzo nizo ntara zindi mwumva iradiyo ishikaho, ndetse kandi n'abandi barundi ba mu mahanga bava mu zintara mugabo bashaka kumva ko ibikorwa cyo gushira radio mu ntara ya Ruyigi bakumva igikorwa boshigikira. Rero muri make nabo nyene turabatumiriye kuza dushigikira bamwe igihe twako twayishinga abavuka ntara badushigikiye, hari n'abandi batashobye kudushigikira icyo gihe, ariko no munsi biracakunda turacakeneye izo ntererano zabo, turacakeneye intererano zabo. Urumva ko n'undi dufite ibibazo bigikeneye gukemurwa kandi bikeneye uburyo. Kuri ico kandi twamenyesha yuko iradiyo Gasike FM ushobora kuyumviriza aho uri hose kw'isi. Ego. Urashaka kuyikurikirana aho hose kw'isi. Bisaba yuko gusa uja muri Play Store ukandika Gasike FM ugahita uteresharija canke uvoma application yitwa Gasike FM. Umaze kuyiteresharija cyangwa kuyivoma ukayishyira mu telefone yawe ngendanwa
ufise yo mega donc connexion internet urashobora kwikenera radio Gaseke FM aho uri hose. Ntahamagara rero kandi n'abavuka ntara baba ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'izindi ntara yuko iradio yabo Gaseke FM bashobora kwikurikirana biciye kuri Play Store batesheje application. Hari benshi atabizi ariko reka kano kabe karyo kubimenya kwino radio Gaseke FM twagerageje gushiraho uburyo bwa none kugira ngo abantu bose bashobore kwikurikirana aho bari bose. Ego mu kurangiza mbega nakaye kajambo mubwira abakunzi b'insamirizi Gaseke FM muri rusange. Murakoze cyane. Akajambo nohereza nobwira abakunzi b'iradio Gaseke FM nuko iradio tukeneye kubandanya dukora ibintu vyiza. Yego. Hari ibiganiro vyinshi tukadutunganya, hari ikiganiro c'inkino kigenda kinezeza cyane cyane ugwaruka. Nibaza ko nk'ugwaruka rukunda umupira Gaseke FM irabafasha cyane kurusha kumenya inkino ngeze kuzagenda ku isi yose. Yego. Nubwo gwaruka kandi tworuhamagara gaterera radio. Yego. Kuko hajya kugira ngo zerumva hajya ibiganiro bicaho hari uburyo bidutwara rero mudushigikira kandi twego dushikiza icyo ufite cyose. Navyo bitana navyo 10,000 ubize kabiterera biradufasha. Kandi abashaka guterera no ngaho Bujumbura abashaka kuja kwaterera umva ho biro doriyeso hari ikicaro hari ishami ry'iradio Gaseke FM umugishurwa yuko abashaka guterera singombwa yenze kugenda mu Ruyigi barashaka kuza ngaho kucica gikuru ca ABG Burundi kiri ngaha kubabara averi ku nkiko inomero ya 6 canke bagashaka twakura kuri 61 535 623 tugashobora kubakira kugira ngo tubere nk'irasho dushigikira. Rero muri make akajambo noshikiza abakunzi b'iradio Gaseke FM nuko tuzobandanya dutunganya ibiganiro vyiza kandi bihuye n'ivyo bifuza kandi bihuye n'ibihe bihuye kandi n'ivyifuzo ndetse na politike y'igihugu. Murakoze. Reka dushimire umutumire wacu Gervais Ntirampeba yitavye ubutumire ku Nsamizi n'imbonesha kure Agaseke. Shimire nanje abene igihugu ndetse n'abakunzi bagaseke bari kwadukurikirana. Murakoze. Kubera ko akunda gushira mu ngiro imigambi ijanye n'iterambere twizere nitwongera kubakenera muzotwitaba. Ego cyane nimwasubira kudukenera tuzobitaba. Murakoze. Shimire namwe mwese muriko muradukurikirana mukurikirana ikiganiro batega birungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.